Bonjour. Katubashimire kubona mwitabye conférence de presse ibintu bishemeye kimwe gusa mu ntumbero nk'uko Beirut yaduhamagaje murazi yuko mu social media habaye ibintu byo kuvuga ati umwe azoriwa 10 millions undi azoriwa 50 millions undi je sais pas undi angahe ni muri rwa rugamba rwo kwiha agaciro mugabo ntitobivuga yuko bampaye 50 millions mugabo nk'uko twabivuze ati nimba hahurikiye abaririmbyi igiteramo cyitwa cy'abaririmbyi b'abarundi gusa tuzogerageza dukora uko dushoboye nko gupushinga umuziki wacu mugabo nkajya amantu kwize cyangwa bajya abantu baba bazanye abantu bavuye hanze nimba bamuhaye ujya 50 nanjye bazoma 50 cyangwa bame 40 basi minimum. So iki kintu Beirut yaraduhamagaye iratubwira tunyurana avuga ati twebwe intumbere yacu ni kwerekana urukundo mu ba musiciens ni kwerekana yuko babandi bazana abanyamahanga cabo kuzana babandi biyumvira cyane yuko abanyamahanga ari bo bashoboye natwe yuko dushaka gushobora kandi dushaka kwerekana yuko tubishoboye. So nibaza yuko ari mu ntumbero yo kwakundi yo kwerekana yuko dufise impano kandi nibyo turabifise numuzoze muri suzugura canke ngo abantu baba influencing yuko ngo nta muziki mwiza uhari muziki mwiza irahari nyinshi cyane nimba tuja hanze tugakora nimba baduvuza zo amateleviziyo yo hanze canke mu radio hanze nikuvuga yuko tuzi gukora. So je nibaza yuko iki giteramo cyo kwerekana ubumwe bw'abiririmbyi b'abarundi kandi nkasaba yuko abantu bose babishigikira mwebwe muri nga mu bipartage mu biposte muhimiriza abantu kuza kuko natwe tuzokwitanga tuzokwerekana ubuhinga dushoboye. Ego murakoze cyane. Ego ndagize bwakeye ni byiza ko ibi bintu bibaye nkuko my brother yabivuze ati iki giteramo ntawa ahawe ngo 50 cyangwa 10 millions ni hamwe twavuze duti abarundi dushire hamwe. Je natanze sponsor kuri zero nta infra nabaye paye ariko nzoza gushira itafari mu gushigikira ibiteramo by'abarundi. Raryosha ni kuba twicaranye na brother Big Fizzo dufise intumbero imwe ni nkuko ejo n'ejo bundi namwe abamenyesha makuru muzo kwicare muvugane mugira ikintu kimwe inyo aba DJ namwe kuko mwese mukeneye kwiga ibintu byinshi taramenya sasa utangurire ngaha. Rakoze ndashimiye cyane Beirut kuri iki kintu ça fait très longtemps cyiyumviriye ukuntu bohuza abacuraranza ahantu hamwe tugakorana nkuko abagenzi banje bacuranza babivutse ikintu cyari mu byiyumviro byacu kuva kera ngabona ukuntu twari dufise uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kubikora. C'est pour cela que je remercie beaucoup Beirut. Hanyuma ibindi navyo aba journaliste n'aba DJ urabire ko exemple batangwe Beirut yatangwe bucyanye namwe mu bikurikize dukorane entre nous tube solidaire ibaza ko umuziki wo mu Burundi wotera imbere gusumba. Urakoze cyane. Sembuga ko bavuze kimwe gusa biraryoshe ko igiteramo cy'abarundi. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Kimwe gusa ndashaka ndabasabe mukomera amashyi Beirut. J'ai aimé l'idée nkuko mwatubonye ngaha ikintu cyiza cyane ndibaza ko ari bwa mbere akoze ikintu Beirut. En tout cas merci beaucoup kutusanyisha si hotel. merci. Je kubwiwanje sinjoye kubona twicaye ngaha ahubwo njoye yuko dufise intumbero yo kwereka abarundi yuko dushobora gukora ikintu turi twenyene cyangwa dufise ikintu dushobora kwereka abo bantu. So I love everything. I love being surrounded n'aba bantu mubona bari ngaha kubera ko benshi muri twe bwara bari bifuza kuzokorana nabo but right now we are doing it kumvo yo kwereka abarundi yuko we can do it atabandi bantu gukorana nabo. So merci kuri Beirut, merci kuri mwebwe muri ko murabandanya mushyigikiye iki gikorwa, merci no kubadoza bose kuri concert.
ngira nkitangura kuvugana nabivuze ni intumbero ya Beirute kubyerekeye iki giteramo no guteza imbere umuziki ndundi twashatse twerekane n'abanyamahanga ko abarundi bashoboye bonyene atanga y'amahanga twivanzemo bisanzwe na Beiruti ukuntu tuyirongoye dusanzwe turi abantu bakunda umuziki cyane mu Burundi. Ni byiza cyane abasore babirimwo neza cyane tugira ko tubakeza tubabwira ati mubandanye mubikora neza mukora amakolabo yanyu hagati yanyu muri mwebwe kugira ngo mugwize audience zanyu amakuru ikote yacu Jeff Arias no mubwira ati uyumva gute ko gukora na Petit Frere wawe kabisa ndetse no uvuga amajeni yumva fresh kuba nkorana na gusubira kandi gukorana na brother ni ibintu byiza ibereye ijisho mukwiye gukomera amashi kandi amen. Rero vraiment murabizi umuntu wa mbere batuka ngaha bavuga ngo kubera gukorana n'abantu bita ngo aba underground saba underground ari iryo zina muzoriko ni upcoming artist saba underground ko tubiravye twese turabandanga imbere ya Michael Jackson turabandground urumva ariko naba upcoming artist urumva jewe nico niyemeje hako ntangura gukubura hariya mpanza gukubura ngayi wacu gira hase neza nimba ari gukorana na bajya batoyi nuko natwe ari abantu badukweza ukuboko kubera iki natwe tuzokorera bajya abandi ukuboko mugabo bivanye na respect bivanye kuba reconnaissant yuko ari abantu badufashije kugeza n'ubu turafashwa ndetse no bihakana ari abantu bamfasha mu byiyumviro n'ibyo nokora so jewe vraiment wamye ari umunezero wanje gukorana n'abatoyi banje nzi ko babishoboye ndavuga nti jewe aho niko nja gukora hariya koko ntega uyi sige legacy nga ego turakeneye kwagura imbibe tumugabo tubanze ngayi wacu je vraiment nakamwemwe ari nzo kwa mafisa kamwe mu gukorana kimo gusa nuko tubemereye ko tuzobasho yabe kuko nibaza yuko ngaha hano nta cuka kibi gihari antuka nta cuka kibi gihari iyo ari kuba hari cuka kibi sinzi ko abantu barahinduka umuntu ashobora kuvukana icuka kibi mugabo ibyo sivyo nibyo gusengera kugira ntibizobe kugira twebwe nyene ku bwacu bijya twiyemeje tuzokwerekana n'abantu bazuba bari ngaho bavuga ati ego n'ukuri aba bantu bategerezwa guhabwa support so je nizera yuko kimwe gusa bizogenda neza cyane kandi nicyo cyifuzo nibaza yuko ari cyo cyifuzo cyane ego gutangura cyangwa guhereza sikoko uri hit icyo kintu nkuko babivuze tuzokikuremwo je ndashaka gutangura je niba nshaka bazonshire biri mu wa mbere ni cyane nashaka ndababwiza ukuri gutangura cyangwa guhereza sivyo ngo uzoburu wakoze ibintu byatara umuntu ashaka gutangura akagukubita ukaca wumva ubwoba bwo kuja kuri scene so icyo kintu cy'abaririmbyi n'abatumviriza nibamenye yuko iyo wakoze neza nawe utangura bashaka guhereza abantu bakagukubita amabuye cyangwa abantu baca bigiye so icyo kintu nkuko yabivuze tuzokikuremwo wowe ufise abafana biba ufise fan base iwawe byohereza bajya ijya fan base iwawe n'abahari bazobaje yabigize neza ego murakoze cyane ama icyo kuvuga by'imvura muze murareka by'imvura nta mvura dukeneye ngaho ariko reka mve ngaha twagize occasion yo kwiga gato ko turiko turubaka naba c'est pas thing here cyane big people yambaye big brands but by the way you see for the OG urabona ko ifoto ata quality iha gaciro muri iyi you see big pizza na dasa neza mukasa ni Chanel ni mushinzi you see quality
kamera baguye foto uwo post nanuze yarabigize na landira yarabigize kandi nibyo oya nibyo icyo kintu nicyo iyi brand turazubaka nicyo birabaho ejo nizosubira byaraheze urabona ko brother atanze impanuro tugende turahindura je Cumuziki yarabinkuye mu 2019 nashimiye Brad kuko yashyira Brad imbere barankumva wapi ariko bakabwira ati ni itegeko atari uko ya noti nituyiguha tamenyera till now nawe shoyo bitabaye ngende ntaririmbye nita ko ndi umunyamahirwe ko banariya ntakoreye bafana nabo ifoke bameza ko je ntaririmba gospel sindi mukizwa Fariyaza ntaririmba gospel je ndi mukizwa urakizwa jewe urikwijijwe he Fariyaza Mola ndasubira gospel ndafisi Adonai okay ifoke bamenya ko Stade bakiturimbira secular Lolilo.